Ndabahaye amahoro mwese mukunda imico n'akaranga vy'Uburundi, izina ry'iwanje ni Feliciano Bankunguka, muramenyere mu kiganiro Nyibutsa Akaranga gica ku muhora wa YouTube kuri Nyibutsa Akaranga TV. Uyu munsi tuganira iki? Ikiganiro c'uno munsi gishimikiye ku vyatsi bita ishinge. Ishinge rero ryari rifise ibikorwa bihambaye mu buzima bw'abarundi baho hambere, eka mbere n'ubu biracafise akamaro. Tuca turaba rero uruhara rw'ivyo vyatsi vyitwa ishinge mu buzima bwa misi yose. Turahera ku buzima bwa misi yose, ariko rero hariho n'ibikorwa vy'ivyo vyatsi mu bikorwa vy'amabanga. Mu bikorwa vy'amabanga turamaze kubabwira ikijanye n'ibanga. Ibikorwa vy'amabanga nuko ari ibikorwa bitakorwa n'uwo ari we wese, haba hariho mu mico y'ikirundi aba bafise uburenganzira bwo gukora ivyo bikorwa. Ni nka kuriya twavuze nk'ingoma, hariho imigigwa y'ingoma itamenywa n'uwo ari we wese atari mw'iryo banga. Naho womengo biroroshe kuvuza ingoma, si uwo ari we wese yaba abirekuriwe kuzivuza. Nuko rero ni ibikorwa rero tuvuga yuko ari ibikorwa vy'ibanga. Urumva n'ingoma bavuga ngo akari mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayikanye. Akari mu nda y'ingoma kamenywa n'uwayikanye. Mu buzima bwa misi yose rero warasanga ishinge rifise ibikorwa vyinshi. Reka rero duce tugirako tubabwire ibijanye n'ubwo bwatsi bw'ishinge, ariko abatabuzi ishinge rimeze gute? Ishinge n'utwatsi tureture usanga turi ku gitsitazi kimwe kikitwa ishinge. Kuri ico gitsitazi kimwe aho usanga bavuga ngo ni igisinde. Mu gihe urashobora kudushikura, muzobona utwatsi bahora bakurako imikubuzo, utwo bavuga ngo n'udusubwa. Turaja ku gitsitazi kimwe, ushobora gusindurura icarimwe ukavuga ngo ni igisinde. Biroroshe guca usanga turi ku gitsitazi kimwe kikaba igisinde. Utwo twatsi rero tureture hariho aho dukunda kuba nko mu Nyovu. Narashoboye kuronka ishusho y'umuntu yariko arasuguma ubwo bwatsi bw'ishinge kw'ikinga arijanye kurikoresha muhira iwe. None rero reka mbanze ndabereke ubwo bwatsi bw'ishinge uwo muntu yarabufise kw'ikinga, mubone ingene bwari bumeze, hanyuma duce tubandanya tuganire. Murakoze. Ubwo bwatsi rero murabwiboneye, murashobora kubwibonera. Nuko mu buzima bwa misi yose rero ubwo bwatsi barashobora kubuca bakabwicarako, barabusasa aho bicara. Ikindi nuko ubwo bwatsi babuca bakabwanikira bukuma. Bumaze kuma rero barashobora kubucana mu ziko. Abadafise inkwi barabucana bakabucaniriza imfungurwa, ariko cane cane barabwahira kugira ngo abafise inkwi nabo kugira ngo bushobore kwatsa inkwi zabo, kugira ngo bwarafatisha. Ni hamwe baca umugani ngo agakuru mu nkwi n'utwatsi. Ikindi nuko rero ubwatsi bw'ishinge bwakora mu kugana, barabukoresha mu kugana. Tuvuze kugana uca wumva inzoga y'urwarwa, harya bavundika ibitoke bihiye bakabitonora hama bagashira mu bwato bakagana kugira ngo bashobore kuronkamwo amake. Hariho abaca banywa ayo make uko nyene, n'abandi bakunda guca bayigira inzoga ihiye bakayambira, hanyuma bakayibetera ikazovamwo inzoga y'urwarwa. Nuko rero ishinge niryo ryakora, kandi n'ubu niryo rikora mu gihe bariko barakanya. Urumva rero ishinge rifise akamaro gakomeye.
ikindi nuko n'ababumba inkono ishinge bararyikorako cane kugira ngo baturire inkono zabo. Ku bikorwa vy'ishinge urumva ni vyinshi, ishinge barashobora kurica kandi bakarisasiza ibiterwa vyabo, uraba nk'abarimye imirima y'ibitoke, ikawa, yose ishinge rirashobora gusasira. Nuko ubu rero n'ishinge rirashobora gukora mu migigwa yo gushariza ahantu, ugasanga barikoresheje mu gushariza cane cane ku masengero. None reka tuze rero mu bikorwa vy'amabanga. Ibikorwa vy'amabanga rero nobiganira ni igikorwa kijanye n'ingoma. Ingoma itoza nakoreye hariya i Magamba, ni muri komine ya Bukirasazi, intara ya Gitega. Aho narashitseyo rero barambwira ingene ishinge ryakora mu migigwa y'ingoma. Nuko rero mu mico y'ikirundi aho hambere cazira yuko umugore avuza ingoma, ariko rero ngo arafise uburenganzira bwo kuzitamba. Igihe rero bagomba kuja ibwami, mu bihe vy'umuganuro, igihe ziriko zirazunguruka ikigabiro c'i Magamba, bariko baragomba kugenda ibwami, i Muramvya bafate inzira ibajana, kuko bava mu kigabiro c'i Magamba hama bakaza kuzunguruka ku muvumo wa Senga, hanyuma bakamanuka berekeza aho bita ku Bwato, bakabandanya rero ibarabara ryabajana i Muramvya. Nuko rero bariko baravuza, abavuzi b'ingoma bazishize ku mutwe, bariko baragenda, abagore babakikiza hirya no hino bafise utwatsi tw'ishinge tubisi, maze rero bano bavuza ingoma bakaziha umurisho bavuga ati: ingoma iriganje, mwene ingoma ariganje, ingoma ariganje, mwene ingoma ariganje, ingoma ariganje. Ico gihe rero bavuze ngo ingoma iriganje, ba bagore nabo baba bafise utwatsi tw'ishinge mu minwe, baza baratamba batuzungagiza babarimba bati: ingoma iriganje. Mwene ingoma nawe ninde? Mwene ingoma nyene ingoma, bavuze ati nyene ingoma ninde? Yari umwami w'Uburundi, niwe bita nyene ingoma. Urumva bavuga ngo urazirikanye nyene ingoma, urazirikanye mwami w'Uburundi, nyene ingoma mwami w'Uburundi. Bavuze ati ari ku ngoma y'abaganje, umwami ari ku ngoma y'abaganje. Nuko rero mu bijanye n'imico n'imigenzo y'ikirundi, uko niko bakoresha ubwatsi bw'ishinge. None rero reka ikiganiro c'uno munsi kigarukize ngaha, kuko ibikorwa bijanye n'ishinge birabandanya mu migigwa y'amabanga. None ikiganiro c'uno munsi reka kigarukire ngaha, tuzosubire mu biganiro vyo hanyuma dusubire tubabwire ibikorwa vy'ivyo vyatsi bita ishinge mu migigwa yo gusenga. Uribaza uti none babukoresha gute? Ariko ico twoba turabamenyesha nuko bakoresha ubwatsi bukiri bubisi. Ego rero tuzosubire mu biganiro vyo hanyuma, mwese ndabasezere ngira nti mugire amahoro.